turashimira Imana gushobora byose yaturongoye mu rugendo twarimo tukava ngaha amahoro tukashika amahoro none tugarutse amahoro kandi namwe tukabasanga muri amahoro. Papa Francisco yari yadutumiye mu ntumbero yo kugira ngo tube turamwiganira ingene by'Uburundi byifashe, nawe agire icyo yotubwira, musaba igisabisho guhezagira Uburundi n'abarundi n'imigambi yacu, kuko umuntu burya uretse yuko niwe mukuru wa kiriya gihugu cya Vatican, urumva yuko turavugana ibitari bike. Dutangwa amabanga mu 2020 ingene ibintu byagiye birahinduka, turamwigana yuko Burundi bari bazi kera ubu bwahindutse ari igihugu citekane, igihugu turiko turisanasana, hari imitima yakomeretse turiko turasanasana, ndetse tugashaka nuko turema umurundi mushasha adafise agatima atari ibibazo bijanye n'imibano n'iterambere, kuko naho umuntu yoba yera ku mutima ku mubiri atera naho nyene ingorane usanga ingozi sambuka, kuko n'ibibazo duhuriza ko mama bariko batwigisha mu ijambo ry'Imana, ibibazo by'ugwaruka, ibibazo by'abakenyezi n'ibibazo byo gusubiza hamwe. Hanyuma nawe aragira icavuze bwa mbere nuko ashima ingene Burundi bwifashe, yuko abikurikirana ko Burundi buriko burahinduka, kandi babona yuko dufise intumbero ibereye y'intwaro ibereye mu gihugu. Yaratubajije ibibazo bitari bike, mbere wewe twebwe aho tubona kugwaruka menga n'ingorane, wewe abona yuko aho Burundi buhiriwe ko bufise ugwaruka rukibangutse. Hanyuma rero muri ico kiyago nyene uretse ko yashimye ingene Burundi bwifashe, twaraganiriye n'imibano hagati ya Eklezia Katolika y'u Burundi ifasha cyane mu by'imibano bijanye n'iterambere, bijanye amagara y'abantu n'indero, ibyo byose akaba yarashimye. Hanyuma turongera turaganira no kubijanye n'ibiganiro hagati y'amadini, twari mwiganiye navyo ingene mu Burundi dufise ibihe bibiri mu mwaka, mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 12. Rero byaramushimishije navyo cyane, kuko yavuze ati tubimenye yuko naho tutoba dusangiye amadini, naho tudasangiye ukwemera, yuko twese turabavukanye turabana b'Imana. Kuba ko yasanze yango Burundi ni mbere byaramunejereje cyane, igihugu cya mbere aravuga ati no mu Bayisilamu nawe nyene ahora agenda kugira ngo bagume baganira kuko nabavukanye. None rero ko muri uwo mwaka tuzohimbaza isabukuru y'imyaka 60 y'iyo migenderanire, ndetse tuzoba tunahimbaza mu mwaka uza imyaka 125 ubukristo bushashe ngaha mu Burundi. Rero ncamboneraho akaryo ko kumutumira ko yoza tugasangira uwo munsi mukuru wambaye cyane. Rero narashimishijwe nuko yakiranye n'igishika cishi ayo masabo yaje, aca ambwira ati mugabo w'umwaka yaramaze gufata izindi ndinganizo yerekana yuko yavyakiranye igishika ciza, arifuza kubona Uburundi kandi aradutera intege twese. Yatwemereye ko adusengera, aguma dusengera, natwe aradusaba ko twamusengera kugira ngo umwaka uza uzogira gifise amagara meza ashobore gushika mu Burundi. Ntejeje uwo mubonano na nyarubweranda Papa Francisco, twaciye tubonana n'umunyamabanga wa leta. Hanyuma rero baravuganye n'ibijanye no kumenya ukuri no kurekuriranira, aho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira ugejeje ibikorwa. Hanyuma rero baranatubaza bati none ko ivyago vyashikiye Burundi vyashikiye na Eklezia Katolika mu Burundi. Sinabonanye nabo gusa, rero tuvuye Vatican twashoboye kuja ku cicaro gikuru cishirahamwe mpuzamakungu iraba ivy'ibifungurwa.
turabiganira yuko mu Burundi twafashe ingendo ya mbere yo guteza imbere uburimyi kugira umunwa wose uronke icyo ufungura ndetse n'umufuko uronke amafaranga. Turavuga ko uwo mwaka mbere twawitiriye uburimyi kugira dutere intege abarundi bose bagira icyo bakoze mu burimyi n'ubworozi, duteza imbere icyo gisata cyane cyane mu buhinga bujyanye n'uburimyi kugira ngo turime hato twimbure byinshi. Birashoboka igihugu cy'u Burundi ni gitoya bwa gifise ibikwiye kugira ngo uburimyi butere imbere twese dufungure. Barashimye ingene tutunganya, nasanze babikurikiranira hagufi ingene tutunganya iby'uburimyi, amakoperative y'uburimyi barabishimye cyane. Baravuze bati mutere ibiti byinshi kuko birimo no gukinga inkukura kandi bikongera bikazana akayaga keza. Rero baravuga bati nimugire uwo mwimenyerezo nawo kuvuga ibisagara biri ahantu hari ibiterwa, hari ibiti, hari ivyamwa bimeze neza. Rero nabo nyine twarabasabye ko duterera kugira tugira abahinga bakomeye cyane mu byo guteza imbere igisata cy'uburimyi n'ubworozi, kandi navyo bakaba baratwemereye ko bazoguma badufashe umugongo muri ico gisata. Tuvuye ngaho twarasubiye turabonana n'abagwizatunga b'abataliyani, aho nasanze abagwizatunga bo mu Butaliyani duhuje ivyiyumviro. Bobo barashimikira ku mahinguriro mato mato kuko niyakorana n'amakoperative, ndetse muri bose twasanze ari abantu navuga nti nabahinga b'abagwizatunga bo gukorana n'amakoperative mato mato. Twarabonye hariho abamaze gushikana no ngaha mu Burundi, bamaze kuronka n'ayandi mashyirahamwe mu Burundi bakorana. Ibi byaratumye rero duhanahana ivyiyumviro. Nabonye abazi gukora utumashini duto dushoboye gukorera mu Burundi, abazi gukora uduhinguriro duto duhingura ibintu bitandukanye. Hanyuma turabona rero n'abandi bari mu by'ubworozi bavuga bati twebwe dushaka gukorana n'amakoperative mu bijyanye n'ubworozi, hariho nkorora ingurube ahingura inyama z'ingurube. Bakaba baciye banyemerera nabo ko bagiye kuzoza gutemberera Burundi, abatari bwaze mugabo hariho abandi bamaze gushika ngaho. Urumva yuko rero urugendo umugere umwe bateye imigere yose, kuko naciye nja donka ako kanya kugira ngo daba n'abandi bantu bashobora kudufasha mu by'iterambere ry'Uburundi. Bashoretse indege umuhezagiro curaza dushaka tuba muhezagiro kwa papa urashitse Burundi, kuko haba akavura gakeyi kandi kaciye kagenda, vyerekana yuko hari umuhezagiro dukuye Roma ushitse i Burundi. None ni mubakire nawe. Murakoze.